Yes, welcome. Mugemesi wa kumukoma dukurikirana abakunzi ba channel yacu ni Diedone ndi. Yes, mukunzi gutukirana rero numunsi dasanzwe kandi aho rero turi kumwe n'umujene adasanzwe nawe nyene. Asanzwe akora icitwa imicopo, asanzwe ayikorera ahitwa mu Bwiza. Besho barahazi kujya kabiri no abakunda kuba hari imicopo. Myiza cyane gose sozaganira byinshi by'ibitandukanye. Ndakora mu kico? Umeze neza? Ego ku mazina bakwita gute kwanza? Ezekiel. Eze uvuka he? Uvuka Igitega. Urumya Gitega? Igitega maja. Ajya mu Giheta. Uruwo mu Giheta. Wabo n'umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi citse. Ego. Watanguye kano kazi ryari kwanza? Natanguye mfise imyaka 13. Maji utatu akora bino bintu. Vyatanguye gutogira ngo mvutangura kubijamo. Iyo ni imyaka mikenya umwana besha bakirira mwibarabara. Kubera je nashikiye mu bene wacu abitanguyemo. Barasanzwe babikora. Bari basanzwe babikora. Umanutse. Iwe nagiye nshikiramo cyabanyinzije muri ryo naho kazi nyene cyangwa mbandanya rero kugira n'ubu mu myaka 13 ubu taritora wenye ubwawe ikintu uzoba muri kazoza wabikora wumva ko ibintu bizogushikana he yewe binakikoze kuko niko bizoshikana mbale bana naramaze no gushikana abanze no ganda hatari hake kubikorera mu rumonge hose nagiye kokereza yes yes ugitangura ni bakuru wawe kumbere mu byavuye ku bantu muvukana wabona babikora ari bashikiyemo nanje hava baramanuka nyene ndabishikiramo nyene yes umuntu wese afise indoto ziwe wakuze uri umwana afise indoto zimeze gute wakuze uri umwana afise indoto zimeze gute indoto wakuze ushaka kuzobiki wakuze ushaka kuzoshika kuki je nakuze nyene nshaka kugira nyene muri cyane bya bakuru banje bariko barakora abantu benshi barakunda gusuzugura ubuzi aka kazi nakazi kameze gute kuko ari muri abo bariko adukurikirana akabona ngo nakazi koroshe akagazi ko kotsa inyama kugira gute urabona ibintu byoroshe kumba umuntu akuriraho uburuhe budasanzwe akazi kameze gute aka kazi urumva kararukwishanya hose karushanya kuko urashobora no kuba hari ingwara ushobora no kugwara kubera y'umuriro mwinshi utangwa amata niyo kabe ingarukazi yako donc bisaba yuko nimba uvuye gukora ebana kabisa unywa amata kugira ngo ntihagire ingwara kumbure ingwane zigutera we umuriro yes akazi kose karafise intambamye ugitangura kano kazi rize ntambamye wahuye nazo akakwere ikindi tangwa nta ntambamye yigeze mbona mu kwere ko nashikiye mu biwacu ntambaye kabisa bigeze byinshi ha mukuwakura uko imyaka yagenderagenda wabona ko ntubura abantu baguca intege ntubura abantu babwira ibi n'ibiheba bino byo mu kandi kazi nibigeze wimva hagera igihe wimvira ati ndashobora kuja guhindura akazi nkaja mu bindi bintu Jesse nigeze mbanga ngo no hindura kwere kuko nta mpambe nigeze mbona kwere ko hava kantera agumije ko gucya nyene uno musi nukuvuga umaze imyaka ingahe uri kurabikora urumva ubu ngeze ku myaka 32 kuvuga imyaka 19 yego kabisa urafise umuryango ubu yego ndafise umuryango nukuvuga watanguye ata muryango ufise mugabo no musi biragutungiye umuryango neza ngeze no kubana bangahe batatu bose bangamugisaga abaruguru abenshi kumbura abantu bashobora kubibonamo yuko atamafaranga birimo ndashaka ugire ico kintu ubwira ku bantu basuzugura ubuzi ndaza bafite abagenzi benshi basuzuguye ubuzi ni benshi ndaza bagerageje kubishiramo mugabo biranka nikije mu ubwira abantu basuzugura ubuzi na cyane cyane basuzugura ubuzi bashaka gusuzugura ubuzi ko ataco bazi akamaro ka kazi uri kurakora je ko ndashima kwere ko akano kazi ese no kasuzugura ko yakaramfashije numva ko nkiri umwana manuce fise imyaka 13 kubona kugera ngeze kuri imyaka mbona no nagiye nkiri umwana mu Rwanda ko mufise n'umuryango nyene kandi umuryango ushobora kubura umunyu ndiko ndakora oya icyo ushaka cyose yakirondera nkakironka haba umuryango je mbona kano kazi kambeshejeho neza yes hari abantu kumbure waje mu gisagara ku myaka 13 ukiri muto mugabo ntwafashe ngo uje ngo munyibarabara ngo havuja mu bintu bitari vyiza wavuza gufata amadroge kumbure bavuye gusinzikariza ubuzima bw'iwawe uno musi abantu bamanuka ibujumbura baje kurondera mugabo bagaca bashikira mu mugwi w'abantu ubatera kuja mu ngeso zitari nziza naco nike kintu ushobora guhanura kumbura ugwaruka umuntu wari we wese adukurikira Ino hanura abo bantu urumva ushobora kumanuka uje kuza kuhiga ubuzima wacumenga uje kunywa ibiyayura mutwe je nivyo no hanura kandi urumva abari nk'abantu nyene basanga
ari abantu bariko barabahenda ko nuba wamanije kunkuru impuzu yenye biyayura mutwe wamanije kuhiga ubuzima urabe kazoza nawe kaho yo kazogarukira jene ni dino hantu abantu bamwe ibyo bintu biyayura mutwe ko boraba bagahinduka yes ndashaka udufashe kugira ngo nabo badukurikirana baze gutahura umuntu afise urubanza rw'abantu 30 canke 50 ni gute ashobora kugutuma hamukamufasha guteka kumbure yo bari ibintu bingana kutugira ngo uze guhaza abo bantu ibintu byo haza abantu 50 dufate nimba ari impene yo ari impene zingahe byo bimeze gute kugira ngo shagufashe umuntu akadukurikirana gukora bije yumwe nashobora kugaburira abantu canke mu rubanza kandi bikamworohera fasha mbabona bivana n'ukuntu wababona nyene bangana ico cyo mucimanza kubaharurira icubaha kuntu kingana maze kubona n'uwo muntu uzenye byo kuraba umuryango yes nabonye impene wabikoze umwanya mutonya kuyibaga gukatakata nk'uko unya no koza wabikoze umwanya mutonya kuko ni experience umaze kugira ariko muri wewe hari ikintu cigwa umaze gukuramo muri bino bikorwa vyawe uri kurakora muri kino gihe be kugira ngo kizokugire uwakazoza ugomba kuzoba muri kazoza ni kiye kintu kumbure umaze kubona ati bino bintu koko biraruta ivy'abandi bantu usanga barimo canke atakamaro bigira mbona kano kazi kweri mbona konshikana mu ntambwe mbere ndende gose uko jewe ayo n'ahantu mbere kwanza ngo bakumbara ko ngomba kuja muri Kenya kokereza nyene ibi bintu bashaka gukora mu bundi bakujana hanze asheho kabisa ni beshi hari na mukuru wanje yari mbere ari muri ibi nyene ari byo vyamujanye ari wanyigishije no kunyigisha kwanza ni kuvuga yuko ibi bitanguye ukabitangura ufise imbono yawe naho ugomba gushika urashobora kugira ico bigufasha yego yashaka kugira ico bigufasha kabisa bakunda kuvuga ngo umuvyeyi arashobora kuraga ikintu umwana mbego ashobora kubiragwa abana bawe kugira ngo zo bikuremo bikoreramo cyangwa asheje naje kweri umenga kweri uwo mwana ni yaba ntihari nawe akagira imyaka yo kumanuka cyo umenga nta kandi kazi yonkora kuko nanje mbona ko umenga no mushira mu byo sanzwe nkora mu byo sanzwe nkora kugira ngo nawe ushobore gukunda ndinashobora kuzura muyobora kuko nawe ari we byo bintu wakuriyemwo yes urashobora kubiraga umwana we wawe ariko kandi wewe nka wewe mu myaka 19 uri kukorera abantu mugabo mbega imbono woba ufise bari yi ushaka gushika hehe koko nashaka ko noronka nanje nkagataye nanje nkaraba ko nanje nokora ivyi wanje nkareba gukorera wa wundi muntu ariko kugira ngo ushobore kuba ufise umutahe ukwiriye muri bino bintu umutahe ungana gutega kugira ngo ushobore kuvuga ati jewe ndakora ikintu kabisa neza umutahe utahe cyane ikintu kivurugana mu bintu nk'ibi havurugana ibintu by'ibikoresho nk'ibi ibintu zenya igikoresho ngunguru nk'ibinyene rero kugira ngo vyitogwawe hamwe ikibi n'ikibanza ndibaza n'ikibanza kubera gusa maze kuba ufise iki kibanza cyawe ukavuga ati kino kibanza nico nkorerako uragenda no ku macune ngaha kuri ETS aho twaguriye n'iyi nyene turi kumwe n'uwo mu boss nyene bamaze kubona bo ku macune bakabona yuko ufise intambwe yo kwikurarondera bashaka kuranka no mu boss akavuga ati ikagenda guha umutahe ndaguha umutahe tangura gukora cyangwa ugenda ku macuniro agashaka kuguha impene wewe rero hamukazoza kuri ukazoza kwiriha haje beshi bakora mu bintu by'imicopo nkuko nyene yaba hajya kujya kabinye sanze mbaye ntibakoresha imitahe iwabo oya uko maze kuba ufise ikibanza aravuga ati kanda muri iyi mpene rero kanda muri iyi mpene yewe uyihejeje uzoza gutora unzani ayandi mafaranga kubera abona yuko ufise aderese y'ahantu nejo azoza kuraba aho gutorera inyuma y'ibi inya nihe migambo usanze ukora ku ruhande nyuma y'ibi inya nihe migambi yindi migambi kurima usanzwe uri murimyi buye sanzwe ndi murimyi kabisa uvuye mu ibi ngiye gurumba ngiye kurima kabisa bwabo ndi burya urashobora kuba witunganiriza ibintu byanga anya mugabo ukaba witwa n'umurimi neza niko kazi kanambesheje ndi ruguru kwanza ko kurima ibintu biraryoshye cyane gose yes kumva ni benshi abantu bakora dukurikirana kumbure bari mu micunga igitandukanye aro kandi kugira ngo umuntu ikizere cyo kugira ngo ashobore kugutumako no kugira ngo ushobore kumutegura bino bintu nikiye kintu kumbure yomenya nikiye kintu yovuga ati jewe vraiment abantu
ndashobora kubarondera ngo shume naje bazoze kuntegura urubanza rw'iwanje kuko ntibaheza ngo baze mu gikoni ngo baze gutekateka ugira iki ubuhari ukabagira nyama choma zawe zabo neza hama urubanza rukagenda neza ushobora kubabwira rero mumva uko nyene urabona nk'ivyo uriko uravuga nyene ushobora kuba ufise nk'akantu k'afete nyene bashobora kugira bavuga ati urya muntu ndamaze kumubona kazi kugira ibi akazi teka ndamurondera nejo ne aguma yagabuca kwanza ubandanye nivyo shirima kabisa yes utanga adresse yanyu usanzwe ukora kumbure kugira ngo umuntu agadukurikirana avuga ati ndashobora kuja kwa naka kwa Ezekiel niho nitseye ya adresse kuri Geziye numero 37 ya kabiri sanzwe bamenyereye iby'inyama nyine nkuko nyine kuko naho bo ari abantu baba bari nko hanze bashaka kuvuga ati hajya kujya kabiri imicopo kubona ko iryo baraba ari barabara ryose ari ry'imicopo gusa takindi business hakore yego ashana imicopo yonyene kuva ngaho kujya rya permanence uduganye kuva ugashushikara kujya mabisi ni imicopo gusa yes kugira ngo ndababwire ko ugira inyama ziryoshe monja gatonya hamakumbure n'abantu bose kwadukurikirana yego ni kujya kabiri ariko kandi ku muntu amukeneye uraza gutanga kumbure ni mashobora gutorako kugira ngo ushobore kuzura mukorera ibinye najya turi mu muci canke muri sama abonesha bafite imanza zigiye zitandukanye abantu benshi baryoherwa n'imanza zabo rero kugira ngo ushobore kukorohera ushobora kuhamagara Ezekiel hama gutunganiriza ibikorwa vyawe neza asante sana wabwira nimero ushobora gutora akoresha numero 79 5 6 79 5 6 yes bon ku bantu kumbure bakeneye ko babategurira imanza zigiye zitandukanye ngo yunyeze cyera hari abahe nimero ziwe birashoboka yuko ashobora gutegurira urubanza rwawe neza ni impene imwe canke zibiri dushaka kandi umwanya muto yes kandi umwanya muto ha mu rubanza rukagenda neza ukaryoherwa ukagenya inyama nziza ari nyama choma kumbure umuntu aragira nyama choma hama muragira n'imicopo yego kandi ni hagati ya nyama choma n'imicopo niri nyama choma n'imicopo cyane ikintu ciza ni umucopo kuko umucopo ni ubuhiye neza nyama yoroshe neza kandi ubuhishwe witonze mugaco macoma ari usanga nkabije bintu by'imiriro bizibabura usanga ndari cyanahiye sico kimwe n'inyama iba yamaze gushikumbuka nkuko yego iyi nayo biryoshe cyane gusoma iki ni igitigo ni mayini unumurizo yego kubera iki mwotsanya hamwe n'umukiya kubera tuyisatura yose tukapasura turakatana gutya nyene kubera ni bisanzwe bikoreka umutwe iyo ari onyene ubwo ngaho twebwe nk'ubu kujya kabiri wacu umutwe tugeze ku 10 harimo na fita ariko ni oya abariko kwibitunguru gusa n'amagi n'indi mu gusa amafiriti wishaka ifiriti ziba ziri pempene kwazo ariko kujya ushaka n'akarobe babiri pempene kwazo ubituma mu nyuma ifiriti niyo tugurisha 3000 uburobe nabwo 2000 umuntu akarya ibintu bikagenda neza aco nzaho n'agafanta kamwe gusa ubuzima bukabandanya uno munsi ubu turi mu muci abantu bari mu biruhuko muri kino gihe barabakiriya benshi mbega nta gihe akazi kakobana kenshi kumva ko vraiment ndahwereye urashobora kuruha kweri yego uyumva ati vrema yego tije n'umunsi numva menga nuyuhe munsi wakoze kabisa ukumva ko vrema ego ndumukozi cyari bimeze gute mu minsi yo mu nkuzenya mu minsi y'amarayidi turakora mwe no guheramo urara mengana umuntu yagukubitaguye menga Bariko kubera kubuzi ko arakazi kiwawe yego ni kuba wemenye nawe uremera kuruha nyene uratena utemeye kuruha ni baba nusanga bariko baraza kuyiba batera amakaci yego ama bintu kagere biga iyo wakoze neza kandi abo bo muhira ruguru baraheze bakaronka bashobora kubaho neza bere amabagaheze bakaronka ya mirima yawe ugiheze ukinvestisa hama ibintu bikagenda neza ku bantu reba barimye ndashaka tugane gato ku bantu barimye gatonya wavuze kandi kuri n'umurimi yego igihe ciza cyo kugira ngo ushobore kurima hama ukimbura neza ni iki igihe ciza ubu jewe nkubona heruka ruguru navuye nsije kwanza yego ubu rero hasigaye uko turindiriye imvura nayo igwe turabe kuno dutera ibiharage
Umwaje ateye ibiharage. Haje ibiharage babiri makangahe mu mwaka? Ibiharage. Umwaka buri magatasi n'impeshi. Nivyo ariko. Nagatashi. Agatasi hamwe n'impeshi. Ubuze usanzwe uvuga igitega. Hari umuntu ukumbura bangaha mu gisagara akeneye ko ashobora kuza arashira amahera yiwe mu bintu bijanye n'imirima. Basanzwe bakota gute umwaba? Kukota. Biba bivana n'uwo mwaba kuntu ubungana. Biba bivana n'uwo mwaba kuntu ubungana. Hari umwaba usanga ari munini yenya. Ugasanga nko ku mwaka gusavye nk'ibihumbi 105. Bivana n'ukuntu ahantu kandi uhabona n'ukuntu nawe nyene umanza kuraba n'ikintu nawe nyene ahakura ikaraharima. Donc wabonye umwimo wabonye ko hamera. Wabonye ko hamera. Uko ari gushobora kuhakota hatamera. Ugasanga ukora naho mbari kuvyo watanze. Tugeto. Ari sigaye. Ngira ngo obabaza. Yego bivana n'ukuntu kubera nk'uwo muntu abagiye akubaye turankotera hajya ahantu. Wa usanzwe na buhazi. Ubonye ari hahandi ku bugaragwe nyene usanga naho urarima atana kimuzo hakura. Umwari ati wape jewe ntantu nk'ahanyano ushobora kugira. Ubona ndandondera ahantu hameze neza. Hameze neza. Hasi ndahakota kwe. Umwaka wigeze kwimbura uravuga ati buri ndimbuye. Rero umwaka uyu byagenze gute? Muri uwo mwaka nyene. Uwo mwaka kwena nimbere kuko jewe ndabona kuvyo kumwimbu nahakuye. Simuke kabisa kubera ndabona n'ubu ego niko nyene ubundi ndiko ndarima hana atari hato. Ndabona ko ibiharage ndiko ndaza kugura byinshi nongeretse. Muri make umwaka urashobora guhera udasumye ibiharage. Yego. Umwaka usanga utoboka. Yego bidahuriranye na bijya bintu usanga ufise nk'inzu ugasanga igoma kukubomokeraho bikashoshe ukaguma kubera mu bwubako ibiharage biragenda gose abakozi kuko cyasa yuko kumugurisha kugira ngo kumbura ugume wubaka usanura ugira gute neza. Yes, hari umuntu ukumbure yatinye gushira amafaranga yiwe mu burimyi nike ushobora kumubwira uwo muntu yabatarahanurwa kubera yamushira mu ntuzenya uwo batari umunyagihugu yo. Yego kwe uko nta muntu umunyagihugu yo kwanka uburimi. Ati kare bubuzo kubesha. Aba boss beshi babarino. Aba boss beshi barino hari gihe usanga mu misozi bafise imirima ariko bararimisha. Cyane. Kandi uruka mumubona ngaha mu bakumbera uguru nawe ko arakora. Ari mu kazi kareze cyane gose. Yes, eze watanze nimero zawe kumbura mashobora kuronka ko murashaka ko uza kumukorera muhira ariko kandi niheje mushobora kugira abantu badukurikirana. Mushobora kugira abantu bariko baradukurikirana muri no mwanya. Cyamano bari kwadukurikirana. Nibyo nyine ariko ndababara no vuga ati nabo nyene barabe bakora akazi abarimye nabo nyene babe kurima. Bamenye n'ukuntu cyubako barakora carico. Yego ndagushimiye cyane rero. Yego. Yes, merci beaucoup mwege musoma kwa dukurikirana ndabutse kandi ugira subscribe kuri channel yacu ni Dieudonné ndi gira subscribe amushangira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ibyo biri kuri YouTube. Merci beaucoup.